narakundanye n'umuhungu nkuko bisanzwe uko abandi bakobwa bakundana n'abahungu turakundana tugera kure dupanga ama projet tuzogira mariage mwaka n'uyu ndamupresenta muhira baramumenya apfuye mpari turi kumwe ngira amahigwe muri benshi meme na famille yose yari nije nari mpari hanyuma ngira amahigwe yo kumwugara amaso ndamusezera irya nyuma ndamusoma ndambwira yo ko muri ivyo twapanze Imana ntiyashatse ko tubishikako canke ntiyari yashatse ko ari jewe nawe tubishikako hama iramutwara kandi mutwara tugeze ahantu kure. Yes, bakozi wa Yagata TV reka ndabaye ikaze nongenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kwabira hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wa uri media spanda kugira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntango ikiganiro nkunda bakubwira ngo ntucike intege kwicitsa intege hari abantu baza mu nyuma bakabifatiraho kandi iyo ubonye abantu bafashe ibintu wataye ukabona bariko baragira amasigse nta mabara usumbuye yabundi ngama mubizi ko ntari jenyene kame d'abord kaburavye Yagata kijya mbere ugire subscribe sinshobora kumvigena ama views asumba aba subscribers dufise comment ça Mignonne toujours niwe muri kumwe kuri micro ya mbere imicro ya kabiri turakira umukobwa mwiza guys uziko kijya mbere ko zigana nishimye kandi ukanye n'umukobwa bon ndamwikaze bon merci uvuze ngo irya mbere ngo ukoze kandi wishimye kandi n'umukobwa kare wawe uryoye gukoranye n'umuhungu oya mani hari okay turavyumvise ko ukunda abahungu ico twacumvise urakoze ivyo birabizi nawe utigirishije ndabizi ukoresheje umuhungu umeze sikukoresha umukobwa umeze ico turabizi je nakakubeshera nyawe bon vya bindi nyene amabo kwa kundi sumaka karibu cyane merci beaucoup urasa neza urakoze ahubwo mfise ubwoba yuko dutevye cane fraîcheur zihaba zigabanuka oya nizigabanuka shaha rega hiya zigenda kuko zitari zira aho ziri zirahaguma really iyo mitoma vyano ndavyanse jewe ndiko ndaguha imitoma okay merci beaucoup kunyakira ego ndishimye kuza imbere ya kamera za Yagata TV ukasanga umukobwa mwiza mignonne kuzasanga n'umukobwa abandi mwiza cameraman rero yankuyeho abantu b'Imana cameraman ni ibintu baza kubona mu maese antuka nibaza biri nyuma yiyo cameraman n'umwana mwiza cyane c'est vrai ndabira no kuri Imana cameraman bivyagiye turasavye ibintu bijemwo uzobukoze uzomenya ko ari umwana mwiza nyuma y'iki kiganiro yego vraiment niyaga posting aho kabona ibintu yashize aza kuvuga ati ni wa mwana mwiza neza cyane kubera ko rero ari rya mbere ndakwakiriye rero urazi ko dusanzwe turabajama twacanye muri byinshi cyane gose gushika aha hantu ubuzima bwaratwigishije ibintu byinshi je nawe hari abantu bakubonye irya mbere baravye agateke akaba ari irya mbere abonye uwo mukobwa hari umuntu yavuze ngo azwi na bose mugaje ndazi ko utari mu mugozwi na bose hari umuntu arabaye Yagata yavuga ati uya mukobwa ni irya mbere ndamubonye ni juste kubidondora gato Yagata tuzinanye bon yego nivyo ntawe umenywa na bose kandi nabarya tuba twumva ko ari abastar bakomeye gose burya hari ahantu abantu batamuzi voilà bakakenera kumumenya so amazina yanje nitwa Gynella iteriteka benshi bakaba banzi kuri Gyna donc nagizwe n'abagenzi nyene kuva kera bakaba banzi kuri Gyna donc ku ma plateforme yanje nkaba nkoresha Gyna Gynella ndumwigeme mwiza ntugasimbe ndazi utari kukavuga komeza okay ndumwigeme mwiza nkuko bivuze ariko siniyemeye ndabivuze kwera wewe je niko biri minyo okay hama dumurundi kazi la fois passée ejo abantu twari kumwe baguma bambwira ngo urazi yuko wowe ngo usa n'abanyarwanda kazi c'est vrai nkase mundone abanyarwanda kazi basa gute ngo ngumva ukuntu ngo meze ngo iki non jewe ndumurundi kazi ijana kwijana hama nkaba nkora tout terrain
ukora ibi akabonetse akabonetse vraiment ndagashobora ndagakora ariko uko biri kose nta muntu novuga ngo ndakorera bya bindi bivuga ngo kabaranyica antuka ivyo nkora biba ari ivy'iwanje ndakora ama promotion ama publicité ku ma plateforme y'iwanje surtout TikTok ni abantu benshi banziko novuga ko ari go rubuga gonyene nashoboye gufata gutya nkavuga ati ndagerageza ko ego bon ego ndu mukobwa ushima Imana ego entre ta umukobwa canke nkaba by'abandi bantu bashaka ego me vraiment gasa neza guys je ngitangura ko ubona cagiye kera nuko nkabagiye leveliwa byagiye biraza ku yindi mpfa bidasanzwe navuga ati mwana mu misiza azodufuta antuka imbere ni heza kandi abantu bakunda kumpa imyaka mikeyi ngo kubera taye yiwanje canke visage yiwanje urabibona j'ai 24 ans ndakuze gusumba uko abantu bavyibaza wari kurandaba wompa iyo myaka webwa bundi rose 24 ans Hehe. Naje ko naguma mbona ungana uko nyene kuva kera. Hariho dukurira indani kandi ni karite. Ni karite. Okay, je nani ndavyo mpinga. Wewe sanga trani. Malheureusement abantu nka mwebwe ucu usanga tubasumba twebwe. Ibaze vraiment oya je nsumba mwana wanje. Sindagusumba. Ni muri 30 combien. Karabaye. Yes. Je naze ukivuga kuri dondoro kava kuri akazi kose. Hariho umuntu kubera ko abantu bose iyo babazije ngo ukora iki ngo ubuzi bwose ngo sofa ko kwica. None kwica niki nakazi wowe uzi ibintu hanze. Hari abantu babigize umwuga. Hariho umuntu avuga ati je nzogaburira famille ari uko nagiye gutera kacu umuntu ajya muri quartier. Yo my lord you want. Ego hari abantu nkuko hari abantu babesha ba escrow urabibona ugasanga basha reka iki kintu renge ndakivuge sinzi bon. Oya ngize neza kwizanishije. Ego ugasanga umuntu aravyutse sivyo ariteguye aroze arambaye arisize aga parfum arafata umwanya wiwe ukwiye nyene wo kwitegura juste agiye kwescroka abantu gusa agiye kwiba abantu gusa kubiba kubabesha ugafata déplacement ugafata bus ukagenda ugiye ngaho muri ville ugiye kwiba ugiye kwescroka abantu cyangwa ugiye kwica umuntu barigeze kunyima ga telefone ngishiki Bujumbura telefone naribwe n'umutama kandi nibyo ntantu babikora wagira ngo n'abantu bakiri bato harimo udutama tw'imvi abo je ndabita batama n'udutama ivyo bintu jewe novuga yuko yaje kama ivyo navyo nkora kandi naho no ndabikora since mbumwira ndagose ngo noza imbere ya kamera nkavuga ngo urumva ngo jewe ngo ndiba oya hari kwiba nkuko egari kubesha no kubigira umwuga nko kwiba no kubigira umwuga okay ubu rero ushatse tubwira abantu yuko kwiba ari bisanzwe oya si bisanzwe minyone muramwumva ibiratangiye kuza oya reka ndakubwira ikintu hariho igihe wiba akantu utabizi ugasanga muga hari ubundi yabigize iki yabigize umwuga mbere ugasanga none nk'ubu wewe nko nazanye imbomba ajya mu isakoshi ukagenda ugakurira mu imato byo wabwiye ubundi agakorokera ku miliyoni wawe wari ufise imbere n'inyuma n'umuryango wari wari bose no kwiba bien sûr ugabo ahonye nukwiba bose we kandi urababara kamera none umuntu kwiba kabomba mu gato kubakwa 1 million erega ibintu birakura ibintu bitangura buke okay bajyanye bagize kuri level yo kwiba ibintu bikomeye cyane kwescroka nyene umuntu ntagukeke baza ko bitatanguye buke c'est vrai kandi ugasanga bitanguye umuntu uko atagize uko atabiteguye voilà rero tubandaye niho rero cyo wumva ko abantu babaye nabi ntitwobivamo ngo tubimare biragoye rero cyatumye gutuma ko no munsi ibintu bishaka kuri bitatu icambere ndavuga ati gute vraiment umeze nshaka ko bagira TikTok akavanga gute vraiment guys iyo bintu biranyitse icambere wavuze ko abantu benshi bakuzi kuri TikTok kandi nanje niho ndakuzi cyane gose naho twakoranye urumva hari ibintu umuntu ajamo kavuga ati be bashobye ntagemwe nibikiga mana yanje merci beaucoup abantu benshi bakunda gukora TikTok dutandukanye like bamwe basuramwe indirimbo abandi bakagira utuntu twabo abandi bagacrea udu content dukuru bakubereka wahisemo gukorera
aho ukorera cyane nibaza ko ari like gukrea ama contents like ushaka gusubiramo indirimbo z'abantu bigenda gute wowe ngo uba wahisemo guhera hajya bon d'abord ni ibintu umanza gukora nyene wowe nyene ushaka kwiryohera tazi kuzogira izina biragoye ariko jewe ukuntu nabitanguye yari just uko nshaka kuryoherwa kandi mu buzima busanzwe jewe ijya vibe nyene abantu babona niba uri kurandaba umaze kumbona kuri TikTok ijya vibe nyene mbafise no mu buzima busanzwe ni kujya nyene meza bon jewe rero ndabigira just kwera ko si kuvuga ngo mba nabugisho nkora canke ngo shaka abantu bambone canke jewe mbashaka kuryoherwa c'est tout rero nabitanguye kugira niryohere mbona rero abantu nasanze kwisi abantu bakunda umuntu aryoherwa nta muntu numwe ngaha kwisi muzo babagezi je naminyone turamenyanye ngo jewe ngo nzokwemera yuko tubandanya tuba abagenzi mugihe mbona yuko wama ushavuye utaryohewe mingufu mengo na baba wamana umushiha wamurashwana n'abantu urabibona ivyo rero donc nasanze vraiment nta muntu numwe vyomuryohera rero jewe kwera ko hariho n'abantu bahora bambaza wowe birashika ugashavura yego kwera iki mama wambara ndiko ndatera wowe donc bakaca babaza ngo umuntu abayeho neza nta kibazo na kimwe afise mu buzima busanzwe ariko n'ubundi niko biri no abesanda oya kuvuga nukuri kose tuvuga abandi wewe kameme tuvugira abandi jewe ibibazo ndabifise mugabo kubera ko mbavuga ni vya bintu donc ya image naho abantu ntegerezwa kuguma ndayibaha kurya nyine jewe ntaneme nigera nkora TikTok ndiko ndatuka umuntu naho mu ma commentaire abantu bagutuka bakakugira amajambo bishakiye ntaneme je nigera nkora video ndiko ndishurana nabi n'umuntu ashaka gutora aga commentaire gashira hejuru voilà bijya jewe ntavyo ngira bon rero je bari kugira juste partager ubuzima bw'iwanje ku bandi ubuzima buryoshe hama abandi ugasanga barabikunda ugaca bituma abantu babigukundiye baguma bagusuiva ari benshi bagukurikirana ugasanga mu nyuma rero kwera uri umukobwa uciye ubwenge cyangwa uri umuhungu uciye ubwenge bavuga ati okay abantu barahari barankunda ndabafise kuko ntobavyaza umusaruro c'est ça kwera ikintu wabyaza umusaruro bon gasutangura rero gukora ivyunguka gukora ivyunguka ushobora kuba uri umuntu wewe hajya muri quartier wanyu ugasanga abantu benshi barakuzi sivyo bashobora kuba bakuzi iminyona mezuku donc benshi basi barakuzi hama bavuga ati no ko abantu benshi bandi no kuguruza ibotike nga ubwo abantu niboza kunshorera kubera ndi minyoni ari botike yiwanje bon ugasanga rero uri kuratera imbere kubera iki ufise abantu voilà jewe rero mu kazi nakubwiye yuko nkora nivyo birimo abantu banje urababyaza umusaruro today ubyaza umusaruro abantu abandi bari banyumve nabi oya nivyo erega hari abantu biruka nyuma hari abantu batwara amataxi abo babyaza umusaruro ki taxi yabo abandi bakabyaza umusaruro uburimyi bwabo ngo babyaza umusaruro akanwa kawe sibisanzwe akanwa vibes vibing ngaho gusabira ego kandi ico nshimira Imana vraiment barabikunda ariko magore magabo kubera kuza ni ikibazo ca kabiri atavyo ndakubwiye rero sasa abakunzi bawe benshi cyane kuri TikTok murabona mu makomantere nibaza ko ijya komantere imwe wishuye umuntu ntaco wamwishuye wishuye ko dufoto magore magabo kunyina buke abantu bakunda kukubwira muri komantere ko uri umuntu vuga ngo umurezi bien niko akunda kukwita en fait lesbienne kiraruhisha mu kuvuga les uri umulezi okay abantu bakunda kuvuga turamba bakunda kuvuga nta mukobwa muri aho ngo kugendere kuravuga ati shaka y'agahungu karagira iki niki ahubwo baca banyegera gose yego kombe barabikunda bon sivyo ariko gutya sivyo
oya je nshaka usigurira abantu kubera iki bibwiye ko uri umurezi bien like uri umurezi nuse kugiheza ndagusaba kiraruhisha mu mutwe kirananduhisha kumva bon nibaza ko ari ukubera ko abantu bagitujuja ibintu tubona abantu bako barandaba ubu kuri kamera bashobora kwibaza ati ryo muntu ameze kurya avuga kurya afise donc yambaye amafume donc ukunyene meze agasha ntera atera ampa image ashaka donc avuga uryameze uko muzi musanzwe abayiko ariko sivyo basi kirazira gusomera igitabo hanze ntibazi n'ingene uragasupusupu ntabyo bazi ntabyo bazi bagunda gukora muri zijya mpaza avuga ati none urumva rero minyo abantu kandi abantu rega bafata ivyo waberetse yego ariko si ivyo nashatse kubereka kuko jewe nta na rimwe ivyo ntiganda nza kubikora kuri kamera cyangwa ndabivuge kuri no mu nzima busanzwe nyuma ya kamera ivyo je navyo ndimo sivyo mugabo kubera ko abantu bon yifata nk'abahungu yego yambara nk'abahungu urya ibintagira kunatambuka kunavuga kunagira iki ashaka kwigira umuhungu kweki donc twishizemo ko abakobwa ashaka kwigira abahungu arabarezi je ico kibazo ufite je deja wa style wambazira kubera okay rero nagiye gusanga avant kubera ko je bariko nakuze meze nk'abahungu nyene mu nyuma rero ncambona abantu bariko barabihindura banyita uko ndavuga ubunye je nzovyuke mbona igipolisi kiraje kumfata ngo ndiko nzana ibintu bitemewe n'amategeko mu Burundi ngo ndiko ndabipostiga ngo ndiko toya ibintu sivyo canangura kuvanga ama image niyo mpamvu no musushobora kumbona nisize rouge à lèvres nambaye amahereni koga nafunze donc nyene ngaragara nk'abakobwa mugabo deja ni sura ufise hari no umuntu agira n'agasura kagashaka kugaragaza ko ari umuhungu je vraiment barandenganya kubera ko ni ndakivuge gute kubera basi bamfashe uko ntari hama banyumvira uko ntari nukuri ako nako nakarenganya vraiment rero abantu bahora banyumvira uko please gabanya vraiment mureke kunyumvira uko ntari mugabo kandi je kintu je ntabona igituma bakurenganya je kuri TikTok yawe mbona muri duha ama video yose wambaye igikobwa ndabacangira hako kwa pressure ngo bivana rero ingene navyutse ndashobora kuvyuka ebana ndi G uri G kandi G ku bintu nambaye guhera hejuru ukabibwira ni G yawe turamusimvyutse ndi G timanje jori G voilà kuva hejuru gushika hasi vraiment hamwe umuntu yo avoye ukabona ko ndi umukobwa manza kundaba rimwe kabiri gatatu avuga ati what numukobwa canke numuhungu who is this guy nundi musi nyene mbani trop sexy nk'ubu quand même nk'ubu vraiment je nkikubona challenge nazo kwibaza none ndumurezi comment je regarde cette fille comme ça comment on danse urumva ivyo rero vraiment turasavye turabinginze bantu b'Imana mutazoducisha gatwe tanako turakagabo n'akakobwa tazoducisha gatwe ni tout juste ni life y'umuntu kandi umuntu wese bafise ivyo akunda bafise ukuntu abayeho bafise uko yiyumvira bafise uko akora ibintu vyiwe mu buryo bwiwe rero ni duce tubona yuko umuntu ari iki kubera ko donc merci beaucoup. Muyaga gombo. Wabonye rero cyaki impamvu nanka kwambara izi mpuzu ndabira egazira tumara mazawe. Wo tugena n'amaguru hari gihe urigira kereke paro kazwa ni umuyaga nguyu wagomba usarisha imbere ya kamera warunkuye impuzu imbere ya kamera umuyaga. Cameraman wanyu nabonye atavyoroshe yacamanura hariya biragoye. Yarigumiza mwuko nyene. Ni hatari. Yego. Iki cyoga ngo tukive kico kintu c'abale abantu abantu umengo turiko twigira blague ariko ce n'est pas une blague ni ibintu bibabaje abantu benshi baravuga bati abakobwa b'abalezi benshi baba barahaza abahungu baba barakoze ubusambanyi bwinshi cyane bakuva birabarambiye abandi ngo nama trauma y'abahungu babaheba wowe nawe ukivuga ko iki ico kintu cuko bavuga ko hari abumuga hariho n'ababi wowe uravyemeza d'abord wewe kwanza uravyemeza ko babaho kwanza
bariho kandi cyane. Bon jewe rero d'après y'ivyo maze kumva y'amatémoignage amwe bamwe maze kumva donc déception wakundanye n'umuhungu arakuvanze canke gukora ikindi kintu kitari ciza hanyuma ugaca uvuga uti okay rero abahungu bose n'abana babi jewe sinzosubira kwizera abahungu urabibona kuduprofita kutugira ibinabiri asivyo n'utari wewe ugaca wumva umengo wogenda mu bakobwa ngo ahubwo wowe numva usumbije ububi wa muhungu ahubwo rero wewe ahubwo tugutinye mu buzima tubamwo ngire ko ndabahanura ndumuhanuzi basha oh my god ndahanura tega amatwi ngire ko mpanura sivyo ibintu ducamwo mu buzima bitubabaza ni vyinshi sivyo twama twabaye abagenzi bacu baratudekonera baragira ibintu tutari tubitezeko mugo solution vyose sugucuja gukora ibindi ngo kugira ngo wibagize vya bindi none ugasanga rugiye no mu bindi bintu rero nawe wumva umusumbije kako uramurenze kinyene uramurenze mbega ni wagena gukundana n'umukobwa wa mugenzi wawe ntimuzorebana canka kutimvira ko bavyeyi bamuvyaye abavyeyi bamuvyaye nibakeneye umukwe wanyu nibakeneye umukwe wowe nawe ugiye kumwica umutwe nibakeneye umwuzukuru ubu rero ngo urakudaye n'umuhungu ngo arakubabaje jewe vraiment benshi numvise nuko bavyinjiyemo ariko hariho n'abandi bavuga ngo je ngo niko navutse ngo urumva ngo jewe ngo ibi nibi shabiri birarenze biramenana umutwe gusa afite ntushobora kumenya impamvu umuntu yakoze iki nivyo vya bindi nyene ntidushake winjiye mu buzima bw'umuntu cane nukuri uhava usara mu mutwe sivyo kuko umuntu wese afise ukuntu abona ibintu afise ukuntu akora ibintu rero je mbona umengo tugiye kuvyinjiramo gose kumbure abo bantu bameze uko ntituba tuzi ngo impamvu ni ko je nshobora kukubwira okay témoignage numvise y'umuntu yambwiye yuko ari uko vyagenze ariko hariho n'abandi bafise ukundi kuntu bavyinjiyemo rero ni ibintu biri compliqué gose cyane kandi tutovamo mugabo muri rusange reka tubahanure tubabwiye tuti ivyo bintu guys nta muturimwo nta solution irimwo vraiment yes kumbura ubikore uvuga ati jewe uzokwasuma consequences zavyo mugabo ntuce wumva yuko umengo ngo kubera ngo vyakunaniye kugira relation stable n'umuhungu ngo nzosha ngenda ngo n'abakobwa no garukira nga Gyna nitwo bavako bariko bakikuvuga ko uri umurezi sorry guys sorry Gyna warabona ingene bakubwira ngo usa na elements wena uramaze kubibona ariko gamana murasa urabona bibonye ubunyene okay wowe uri kurabona dusa sana ahubwo mbwira bwa ndi warabaje mama wawe ko watubwiye ko uzomubaza muri abantu bakubajije nanagenda baza mama ndamubwira mama wowe uramaze gutembera mu Rwanda abantu bakubwira ngo uzomubaze mama wawe yuko atoba tembere quelque part urabibona arambwira wapi sindaje mu Rwanda ndamubaza reka ndabatera iyo nkuru narasiye ku post nabwo ati papa yoshambona gute ndamubaza papa uramaze gutembera mu Rwanda ngwego ngo umuntu ngo nahaciye ndengana ngo ngiye mu Buganda papa ndakuramukije cyane okay tiwararaye papa tiwaraye hehe neza narazo kuvyinjira mugoze kukurumva ndi washuza kwagiriza umuvyeyi none hasigaye ko tubaza nico gihe ngo haca ngo hakoze ibi nibi oya gusa je ambwiye ati kuri naraciye mugabo ntaciye ndengana do passage ati ndatembera ndaraba ukuntu hameze do passage mu vyiza yahabonye ashobora kuba yaranabonye vyose nawateba cyangwa ugasanga Paul Mentega yatembereye ino nawe caye mu mawiwe mugabo nibaza ko ari bya bintu abantu basa
bya bindi abantu basa birashika ugasa n'umuntu nibyo naje hari abantu baza gusana naka kanga iryo video ndibuka ko nayirungikiye mama wanje ndayimurungikiye ndambwira mama uyu muntu ubona dusa ngwego ngo uwo muntu ngo nuwahe ngo murazinanye mama nambwira mama n'umustare mama wana rero tuzinanye akora ibiki atangura kumbaza ibintu byose nambwira mama jewe nabonye dusuko nyene tutangura guharura ashaka ipopo yagenda kandi n'abantu nibo bagumye babikonfirma yuko dusa dufitaniye agashusho benshi gushika nino saba yita sister element sister thank you so much sister element donc nibaze yuko ari byo bintu abantu dusa mugabo benshi vraiment barabigize ko commentaire cyane barabivuga nagenda itere barabimbwira baragira iki kandi abantu bavuze ikintu kukira butuzobona ko ari ico yego ariko ivyo tubireke tuzobaza element nawe nitwagira kajya kuja mu Rwanda voilà cyane tubaze papa wiwe rero vyo ibi cyane je nitumire papa hari ibintu ratwara abantu twama tumenya ko tuvukana dukuze yego jewe ndabizi ugaza gusanga umuntu muravukana hewe numvise n'inkuru rafa pasi y'umuhungu yakundanye n'umukobwa bavukana ivyo nega ngahana twe twama dukundana n'abatuvukana abasheri bacu abavyeyi bacu bubahwe abavyeyi muziki na gute ntiwamuzi yuko abantu bazokora ubuguruguru bikarangira bahuye kugira namwe mwabigenze ndasi umugenzi wanje shayo yo yaragize agatroma sha mugenzi wanje donc barakundanye n'umuhungu rana muri sanzura nako n'umuhungu mukundana bya bintu byose mukagenda mukavyonga hanyuma akarere mukondo finally umukobwa agiye kwerekana umuhungu wabo ngo iki uyo tisa baca barumirwa nyene bamenye ko bavukana inyuma yo kubonana bose birateye isoni ntibari bwaterana inda mugabo ibintu bari barakoze shangira badasumba guterana hari abantu bavuga bati wowe havuga uwo bubezwe hariya nayo basanga bateranye inda nibaza ko naco bari kuvuga nuko nako badere n'agatroma gaherebwa sha vraiment mugenzi wacu yarababaye cyane kandi ni histoire babaje quand même wakunze umuhungu kazumva ngo ngujya ni grand frère byo birakunda mana utubabarire ku bavyeyi bacu nabo nyine imana babaje canke bazapfuma abavyeyi vraiment harigiye kweri no Gyna wanje turangiza ikiganiro sasa ntakubaza ikibazo cyane ni ikibazo tudugira ko kuri témoignage yawe wadushingiye témoignage kuri television ariko ndashaka kwica ko mu masonga ugire ko tunubwira guys nari kwita deuxième partie ikiganiro nari gucita deuxième partie kuko tuvuye mu biryoshe tuvuye mu bimeze neza ariko wavuze ko ukunda gutwenga ukunda gutwenga ari abantu ukunda gutwenga mugabo je numvise témoignage yawe ndafata guys uko nutwicana n'abantu baciye muri ubu buzima ntumenye ko ibi bintu babiciyemo ku bantu batumvise igete témoignage yawe urampinduriye mundu sorry ariko guma kwa kundi nyene kwa kundi en fait hari ibintu wibuka aho nyene ugacuba paralyze ugacukanya muri wewe ugacukanya voilà igete témoignage yawe shaka kwicisha ku masonga gato iminota 3 gusa mbere wanashaka kugira ngo tumvize imbega inyuma ya burya buzima hari undi buzima bwabandanye ku bantu batabibonye utubwire ingene igete témoignage urya mungu mwakundanye bon nyine narakundanye n'umuhungu nkuko bisanzwe uko abandi bakobwa bakundana n'abahungu turakundana tugera kure dupanga ama projet tuzogira mariage mwaka n'uyu ndamupresenta muhira baramumenya famille yose iramumenya ariko jewe ntiyampresenta muri famille wabo sinzi impamvu atabikoze urumva hama hagera igihe nyene urabizi ibintu abantu ukuntu twifuza ibintu siko bigenda imana yo ibifite inzira zayo hama abantu kandi si beza yego abantu barapfuha abantu barakora ikibi abantu ntibashaka kubona umuntu aryohewe abantu ntibashaka kubona umuntu ateye imbere abantu ntibashaka kubona umuntu mwiza abantu ntibashaka kubona umuntu yishimye on traite ça abantu bose bon hama baramuroga baramuhishana
après nagiye kumva yuko ngo bari abakobwa kwa yari umuhungu mwiza vraiment tuvuze abahungu beza yashobora gutanga iyo definition nawe waravuga ati ego vraiment yari umuhungu mwiza trop rero urabona bya bintu umuntu bamaze kumuroga uruvuga ati okay kumbure hari umuntu bari bafitanye ama conflit bafi ibinibi nabiriya kumbure niwe yabikoze kumbure niwe ako je nagiye gutangara n'ukuntu numvise ngo nabakobwa babikoze bamuhaye ukuntu yari mwiza donc hama kabatabikoza bon sinzi ariko nibihuha nagiye kuronka inyuma y'ivyo bintu nyene ngo nabakobwa bamuroze Jean kungene yari mwiza kuntu yari mwiza kandi urumva yarafise umukobwa bakundana adashobora kubakunda bose ego ndagiye kuvyumva mu nyuma ko sinovyemeza ko ari ivyo mugabo byarantangaje ni gute umuntu yohora umuntu ukwasa canke ukuntu ameze bo kwa kundira abantu batameze neza baramuroga hama Imana ishimwe ko yapfuye mpari turi kumwe ngira amahigwe muri benshi meme na famille yose yari nije nari mpari hanyuma ngira amahigwe yo kumwugara amaso ndamusezera irya nyuma ndamusoma ndambwira yo ko muri ivyo twapanze Imana ntiyashatse ko tubishikako canke ntiyari yashatse ko ari jewe nawe tubishikako hama iramutwara kandi mutwara tugeze ahantu kure haba sorry haba nyene isabira entre abantu bagumye bambaza ngo none muzosubira gukundana kandi like naho nesha gushika kuko umuntu ariko arumva témoignage akumva ingene wabuze umuntu sinibaza ko sinzi ko ari yari uwa mbere mwari mukundanye ntiyari uwa mbere ariko muga kameme niwe wabona ko mufitanye projet ko yari babahungu vraiment mukundana ukabona ko mutariko murasama voilà kandi ari umuntu akuze ansumba afise akazi hagaze neza ukavuga ati okay uyu muhungu rero ntituri muri copinage turi muri fiançailles umuntu wainze ugeze ibintu muri famille abavyeyi bose baguma barindiriye none ugasanga mugabo ntibisuye gukunda bon avant byarangoye kwakira ndavuga ati none jewe nzosubira gukundana jewe hari umuhungu adasaba kunyikoza jewe bavuga ati kajya gakobwa karabuze umusheri kandi nta muntu n'umwe ataramuzi iyi defo rero nagiye gusanga twebwe abakobwa dukoreshwa nama emotion ukuntu namupostinga mu gitondo saa sita no mwijoro harageze igihe rero abantu iyo nkuru kumure batari base nimero zanje ngo babone ku ma statut turiko turapostinga tumwifuriza kuruka neza ukazubona sha umuntu araje ngo Gyna ngo mbega ko ntakibona ngo za statut ngo postinga wa musheri wawe ntamenye ko yagiye ugashuba oblige yo kumubwira yarapfuye urumva ico kintu ingene kibabaje donc naho woba wariyakiriye warabihevye uza wumva umuntu asuye kandi kuza gukubaza ngo ariko aragutoneka nko nkazo tukubaza mugabo nibaza ko ari temoya neshaka kubaza inyuma yo gukundana nawe hamagapfa umuntu urazi ko rero bashatangura ati ubu rero sasa Imana nibinkoze ashi byo gukundana ndabivuyemo wewe wabandanije gute ubuzima inyuma je nibaza ko kigana tuzoshaka tuzokorana iyo temoyage iduhe yose ko ari ibintu byinshi irakomeye vraiment en tout cas n'ibintu ni experience nini ya cyane abantu bashugiye ati ujya muntu eraba arana banuba ko kuvuga ngo umuntu atera umukoshi uramaze kubibona voilà yes ico nyene nibaza ko tuzobishika ko hanyuma warakize mu mutima today narakize ariko igihe ntanga irya témoignage hari umuntu yanterefonye arambwira nabonye témoignage wagize ati nshaka ko dusa kandi kubiganirako nsanga nawe yari umusheri wiwe twagiye na mwese dukunda turi babiri twagiye kubimenya apfuye no twaciye tumenya ko twadusangiye umusheri bon ni ibintu binini rero niho naciye nsubira kandi kuba blessé
jewe nari nagenda kubwira ukuri ikiganiro tuzogikora conyene ego vraiment mugabo ukame kubera ega abantu bashaka kubona no munsi akavuga ati Gyna yaraturubuye ego kubwira bivanye natwe tunwigirira bacu babibaze yuko ndabigira kugira nibagire ivyambaye ko mugabo narakize vraiment ubunye gusa uwo muntu vraiment tuganiriye narasuye kandi ku ndavuga ati okay ntakibera ubusa vraiment okay reka niyakire ko muri yaba gihari tushobora kuba twaravanye nabi canke bitagenze nkuko twebwe twavyifuza mugabo Imana reka yamitwa Imana kuko ifise inzira zayikoramwe ibintu twe kandi tutabizi voilà twebwe rero ivyo twifuza sivyo Imana itwifuriza uno munsi woba wariyakiriye urumva ko usokunda n'undi umuhungu utari nk'abaye b'abakobwa basha babijana mu yindi nzira hari umuntu twaganiriye nawe nyine arambwira ko ivyo vyamubaye ko acambwira ati haciye 15 sindasubira gukundana n'uwundi muntu sindasubira kumva ko umutima wanje no uha uwundi muntu tugakundana mugabo jewe narabandanije jewe ego ivyo bimaze kuba narakundanye n'abandi bantu yego ariko ntibyagenze neza harageze igihe mvuga none Mana jewe rero ubu rero warabonye ubona jewe sinkwiye gukundana n'abantu donc tugende tubisenge ndabivemwo rero sivyo wanje ndabivemwo usa neza we uzaba ngo wazi nk'uyu mutiba ari ngaha yobahombye sana niyo mpamvu nagumye niyumvira burya hari abantu twiyakira n'ingoga kandi twakira shaka ry'Imana mugabo harageze igihe après y'ivyo bintu ndagerageza gukundana n'umuntu biranka wa mbere wa kabiri biranka wa gatatu biranka ndavuga none ni jewe ntitwara neza ko nkifise trauma n'igikomere co kurona kunda canke nibo bafise pitié yiwanje bavuga ati kumbure tumube hafi bariko barana profita urabibona ni histoire ndende tuyisubiremo ntaje ariko nizere ko no munsi wakomeye kumbure ntihazobura umwe canke babiri histoire yanje izokwigisha rero ko tuzoyikorera ikiganiro yonyene tuganirize n'abantu tubereke ko burya après situation kanaka haza situation nziza na après situation nziza haza situation urumva n'ibintu vyama biza muri kazoza nundi Gyna ubundi kugira ngo dusezere abakunzi ba Yagateka biragoye uraryoshe kuganiriza antwe nibaza ko dusezera ni wankenera ubundi munsi nzokwama mari ahubwo uzokwama uhari jewe kugira ngo twame duha ego ndabahasho utuntu twinshi barumva nubwira abantu reka jewe prochaine fois tuzovuga ibintu vyanditse kugira ngo tumenye no musi tuvuga kuri ibi rero tuzovuga kuri ibi higere tuvuge kuri ibi twabivamo kandi ndagushimiye cyane nawe minyoshu warotesa wahindutse Chéri kuvuga ndakuzi kuva kera ni kuki ko kundi nyereba Imana yarameza agenda bye cyane merci beaucoup bye